jewe nkubwire mvugana n'abajeneko mu Burundi bakavuga bati the Burundi is safe. Bullshit. Nturega karimbi k'abarundi mu Burundi ni umutekano mu Burundi ibintu byose ni shamurasha ariko okay shamurasha gisigurika abantu hari mu Burundi ni umutekano mu Burundi ni shamurasha ese mu Rwanda ho hoba ari umutekano ra mu Rwanda ho haba ari shamurasha nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Mwaramutse muri video nakoze mvuga umuntu yankariye kuri video nakoze ku ntambara yo muri Kongo. Hari abantu bagumye banjigita ngo kubera ngo amazina amajwi uyanyegeza ngo no kumuvuga tukamwumva boneza ko mutomuye naho mwumva ariko ntacyo bitwaye bo reka ariko uno munsi tumire nk'abasesangura ikiganiro kose uko cagenze igice cyacu cari nk'isaha imwe sinobivuga vyose kandi nuva ko arimo kumbura ibintu biri personnel ntashaka kubusharinga n'abantu bose nabo nyene ntabwo ndiko namushaka ko mugira nabi kandi kuri cyo nyene hagira umuntu amwaprochinga ngo amubwira ikintu n'umuntu nibaza ko afise idezi wiwe nibisanzwe so nja gukitika idezi nja gukitika umuntu voilà ku batafise idea ni ikiganiro nakoze igihe haraheze imisi muri Kongo hari haguye umuntu w'umu major hanyuma imbere yuko ndagitangura ndavuga nti iki kiganiro ndaja kuba emotionnel kubera harimo ikintu uvuga kiri personnel yari inshuti y'umugenzi iki ndavuga nti kiratuku iyo mvuze kuri Kongo harimo abantu barandimitsi harimo abantu ngo barandimitsi uze muri ko gusumya kuvuga ku gihugu cyose muri abo bantu ni muri abo nubonye yaciye yiserura ntibwatigiye umugoroba umwe abaram telefonye atangura kuntuka no kunshwanira reka rero tumwumvize nkuko navuze ntabwo ndiko ndashaka ko abantu bamuteza induru no kumviza kuza ibiganiro kugira ngo mutahura ukuntu abarundi bamwe bene wacu biyumvira reka tumwumvirize. Narinzi ko waje as a professional but it looks like now you are jumping in politics. No havuga ariko se ibyo bimwe noneho ni ibiki bo icambere nk'abarundi kuvuga professional sinaco gisigura umuntu yagiye nk'umu professional bisigura ikije ntabwo no mu professional ndumukozi mu bandi mais aussi kubera iki abarundi ari navyo nagize video short kuri Facebook mwitaho ivyo abandi bariko barakora umuntu yaje nk'umu professional yaje nk'iki ariko arakora ni gake nigera niyumvira ngo mbega runaka ari gukora iki hariya hakurya nta na kimwe bindaba it's none of your business umuntu aja muri politique yaje muri religion niko n'ama religion nta muntu baza ngo ko ariko agiye muri Islam kubera kutajya inyama hari ubwiza mfise aza kundamutse umunsi umuvuga ati je busi nk'iginyama no question ask navuze I'm sorry ntaki yakatuguhe ibitari inyama uri mu vegetarian très bien no question ask hari nto bagenzi baje mu religion je nta nemera mvugishije ukuri ko muri sino yavuga no ntangura indi ntambara mugabo it's their business nta kintu nakimwe je bintwaye prouver que atanyaganya ku ruhande rw'wanje sinvuga ituma abari muri acharné ngo noneho ngo I don't understand sinavyumva mais continue. Okay ndavuga nti no nawe yajampinze kuri YouTube kuko ndumva ko YouTube ngo umuntu wese uri very technologically knowledgeable abonamwe amafaranga voilà aza yamaze kujampiga ku mafaranga ntashobora kweza ko kuri YouTube harimo abantu baje kugira batanga ama idee nkuko abantu baje kuri platform zose imigambo politique ama religion bafiseho ama YouTube channels abantu bari muri activism afite ama YouTube n'andi ma social media ntashobora kwemera yuko ushobora kuja kuri social media pour engager pour t'exprimer non n'amafaranga that's okay et puis ufite business y'ingene je nkora amafaranga that's none of your damn business man jagensha buri abo bantu mu byo kuri anyway ndagagiza sisabure cyane no munsi nashavuga uwo munsi mugabo gacha bukazi kameme okay none ibintu hari ibintu uri kuvuga jewe nkavuga nti no this is wrong nk'iyi discourse washyize kuri ntuze kuri YouTube yo gucriticizinga never ngo yagiye muri Kongo abarundi ngo barashonje ngo kandi you had 3 questions uri kuraizinga
Mbo aratavanga n'ikingereza cy'ikinyarwanda n'ikirundi cy'ikinyarwanda it's okay neza ko ndamutahura nabo nyine turatahura namubwiye ngo muratahura. Urumva avuga ngo ni totally wrong. Nanabaje mu video yose maze gukora ku mashika amajana ngahe yose ni wrong, ati yose ni wrong, ati ntimamwe ibintu bitatu arabibura gumagaruka kuri cyo muri Kongo. Ikibazo cyo muri Kongo kiraragishinga abantu benshi, mugareka dukomeze ko Uburundi buri muri Kongo for no reason, ariko se logically are you right? Bo je nta kimwe mvuga ndi right, je rimwe ndatanga ama opinion ahani naho ndavuga ibintu abandi bari baravuga, ndasesangura amajambo, ndaba umuntu ari karatoteza nkavuga nti uyu muntu ari kararira, bo nimba bari kubaririza mu Burundi barambwira je mba nibaza ko ari genuine. Et puis ntari right nta kibazo, jeja kuri internet ucommunique uvuga uti umuntu arabeshe, ushira comment zimwe ndazisoma zimwe ndazishura, ahandi hari usanga bari kwarakwishura, mugabo abandi ndabinginze abandi bandikeze ntazogira umuntu azosura ku telefona kuri telefone personnel ambwiye ibintu bivugiye kuri Facebook kuri YouTube, reka bihere kuri YouTube nyene. What happens on social media stays on social media. Mushinga ntahe uburi kuranyumva ibi bintu byo kuri social media ushira mu mafamiye, ushira mu community, ugenda telefona abantu biriko bironona na image yacu. Come on, banka umuntu uri civilize. Sinshaka gushyira comment on YouTube. Niho wagomba kwishira, ugomba gushira comment on YouTube. Ibintu byo kuri YouTube ushaka comment kuri YouTube, kuri Facebook ushaka Facebook kuri YouTube, hanyuma duhamagaranye tuvugana ibintu by'amafamiye n'ibyo kuvugana ibintu byabaye kuri Facebook on a private matter. I'm sorry against you, but you are not right. Two things I criticize your comments. Two things. One, Uburundi want to protect. Iyo uvuga abasiyende simba none ibintu hari ibintu uri kuvuga jewe nkavuga nti no this is wrong. Nk'iyi disikuru washyize kuri ntuze kuri YouTube yo gucriticizinga. Two things I criticize your comments. Two things. One, Uburundi want to protect. Iyo uvuga abasiyende simbazi none niba abasiyene rero tabazi uja kuvuga ibiki? Umuntu atazi CNDD muri deba y'Uburundi akwiye gutaramuka honnêtement. Okay, reka tumve bitabije ariko ngo naba CDD sinzi ukuntu bita wewe, ariko wumve ko Ndayishimiye did a great job yo kuzimya umuriro w'umuturanyi. Why are you against that? Bo d'abord nta muriro wazimye, umuriro muri Kongo uracaka. Hanyuma ntabwo navuze ngo against anything, sinzi gituma uvuga ngo ndiko ndabigwanya, mugace ndiko ndavuga nta muriro uri kuzimya muri Kongo, umuriro ahubwo uri kutera waka muri Kongo. Ukuzimya umuriro ukondera abantu bakumvikana, intambara zose mu kuzimya umuriro ukumvikanisha abantu, sukuguma wenyegeza inkwi, sukuguma usukamo iyindi petrole. Ndashimiye if anything yongeje petrole muri ntambara muri Kongo, ntabwo yagiye kuzimya. Abarege kuzimya byarananiye barasubiye inyuma, SADC Community East Africa byarananiye barasubira inyuma. Nibaza ko abantu bari mu Kongo ariko baragwana parti belligerante, ntabwo abantu bagiye kuzimya. I'm sorry, ni opinion wanje anko nifanya kubaho umushinga nahe je muri Betarian kugira opinion wawe birari kuriwe, ntamuzo gusanga iwawe, ntamuzo gutelefona. Iyo ni opinion wawe wisangije, usangiye n'abandi kumbure, nanje fite iyo wanje nisangije, nshwe ko ndasanga ndije ntaco bintwaye, mugabo nuko je ndabibona nta muri wazimye, umuriro uracaka. Second question, kuki wumva ko yagombaga gushyigikira u Rwanda muri aggression yo gutera Kongo? Encore une fois, jewe sinigeze mvuga ikintu u Rwanda muri rya video je mugena mu yisomo yumvirize, nta kintu cyitwa u Rwanda nigeze mvuga ko ivyo byo ko nashigikiye u Rwanda muri aggression. Iyo ni ivyo wewe mu mutwe wawe wiyumvira kuri video nakoze, nta ntamwe nigeze mvuga ko kintu cyitwa u Rwanda. Ndiyubara keshi na keshi kwa kuje kuvuga ku Rwanda kubera ni igihugu cy'abandi gifite ababa kijera. Navuze abasoda bari mu Burundi, abasoda b'abarundi bari muri Kongo na Republika ya Kongo, navyo bihugu bibiri. Ivyo Rwanda kumbura indi video mugabo ivyo byo Rwanda byuko jewe navuze yo Kongo bo bisira abanyarwanda, ivyo ni ubizanye. Sinzi gituma abantu buri kintu cyose gica gitumbera Kigali, gitumbera mu Rwanda, gitwa kwa Kagame, hato hari ikintu muri ko muraduhisha. Wewe urashyigikiye ko Ndayishimiye
yagombaga kuvuga ati let me pull out. jewe yemega ntayisiniza kuvuga ngo ndashime pull out sinigihe yapurinze ine. Amen. Ariko uzi hagati y'u Rwanda n'u Burundi how the dynamics have been not working. Encore une fois ntabwo navuze hagati y'u Rwanda n'u Burundi, je navuze hagati ya Congo n'u Burundi, abasirikare mu Burundi. Nico kintu navuze ko iyo deba yose yari kuri iyo cyo kintu. Ivyo vy'u Rwanda n'u Burundi ni yindi sije uzanye ucometsemo. Je ntigira nemera muri kiganiro kuko na kenshi uzanye deba ugatanga kuvanga ibintu. Mbona ko umenga ntabwe ngo babishizemo ifo ko musepara ibintu. Intambara muri Congo ucyushira mu Rwanda ego nivyo rurimo mugabo je ntuzeye video yiwanje yari janye na Congo n'abasoda bari mu Burundi. Okay. Sinzi rero jewe byancanze kumva audio washyize kuri YouTube. Bo wewe nibaza ko ari low IQ, uragenda wipimishe IQ niho bigucangira. Uri kumviriza intuzeye discussion iri intelligent ufite low IQ biragucanga. Icyo sikoza giwanje ikoza nigi wawe, nugende wige, nugende usome, nugende wipime IQ hanyuma urabo ko bimeze. Sinshaka gupota my comment ariko logically nta logic ukoresha. Uravuga ngo wowe ushyigikiye u Rwanda rero ko rwafata Congo rukagira Kivu, North Kivu na South Kivu a republic. That's all in your head. Ivyo biri mutwe wawe nta kintu na kimwe nigeze mvuga kuri North Kivu no South Kivu. Je mbere wonambaza ngo North Kivu na South Kivu garukira nta nivyo nzi. Okay, ikumburisha bavuga uti ntufite uburaje gukomana muri Congo muganda bufise dantureka. So ko u Rwanda ugiye kugira republika muri North Kivu South Kivu ivyo ntavyo nzi. Ivyo sinagenda bidesida. Est-ce que Sudan yigabura kuri Sudan du Nord nije nabideside nije navyipfuje? Est-ce que Yugoslavia isambuka bamwe bihugu bingahe nije nabishatse n'ivyo nabishize? Uburusiya Union Soviétique isambuka bamwe bihugu ya republika ngahe nivyo nabishatse nabivuze. Jewe nta kintu na kimwe navuze kuri iyo republika muri ko muravuga it is in your bloody head. Navyo je nigeze mvuga mwe nabo muvugane mu bizi je ivyo bintu ntavyo nigera mvuga nta n'ivyo niyo theory nta naho ndayumva usivye muri zo conspiracy theories mugabo je ntaco ndayivuga ko dantureka. Nibyo ushyigikiye wowe? Ivyo ushyigikiye wewe reka imuvandimwe ibyo ntabwo ushyigikiye rwose urandengeye akarimbe rwose. No, ndakubajije urashaka ko nakubajije nti wowe urashaka ko North Kivu, South Kivu ziba a republic? First of all, get lost. Okay? Je umbaza nkande, unsambisha nkande, waramvyaye ndi umwana wawe. Urashaka ngo ndakubajije umbaza nkande ufisha ubasho bwahe nindaguhaye izo nguvu zo kuza kumbaza. No bishaka aho wonkoze iki? Nuvuga ntego nivyo shaka what are you gonna do about it? Canke ngavuga nti I don't care what are you gonna do about it? Iyo ni affaire yiwanje na ideas yiwanje opinions yiwanje ntabwo ngomba ngo niyumvire exactement ko wiyumvira ko ntituvukana naco dupfana naco tuzanyemo. Jesho no kwiyumvira nti yes nibagere republic bloody hell. Yes nibagere n'importe quoi I don't care. Mugabo encore une fois ivyo bintu navyo navuze d'abord mais aussi je vyo mvuga it's none of your business. Ja ku murongo ugiye comment mu bandi. Oya ntabwo uri special. Yerecho ntemera no wewe nzi ko uri umuvandimwe wanje. Toka kure abavandimwe yo bari ndahazi twavuye mu ndimwe iyahe. We twahuriye ahantu nzi sindakuzi unukwirata gusa unyirata ko ugira amanyama nta muvandimwe burimo nofuma mbikinege. That's the point, no point which I wanted to raise with you. Narinzi kuri umuvandimwe wanje. Eka nturiwe bibimenye ubwana ntabwo uri umuvandimwe wanje uburavyumvise neza ntabwo uri umuvandimwe wanje and ntukomeze kumparasinga n'amatelefone yawe ntabwo ndi umuvandimwe ishura cyumvise abavandimwe iyo wasize urahazi canke ugenda ubarondere ntumba. Ariko sinakwiyemeza kumva ko wakwinjira mu manyanga y'ikinyoma. Ibyo uvuga byose ni ibinyoma, totally ibinyoma. Okay? D'abord uri kura confusinga entre opinion y'umuntu mudahuje n'ikinyoma.
Okay, wevuga uti ivyo uvuga wowe ntitwemerana navyo, ivyo nibisanzwe n'abantu benshi tutemeranya nabo tuvukana hagiye tutahuriza ku bintu vyinshi, mugabo ucuvuga ngo ni ikinyoma, wewe urinde ufise verite ukuye he? Ico ni kimwe. Ica kabiri, hariho ikintu bita the Ministry of Truth muri 1984, donc ubushikiranganji bw'ukuri, aho baba bafise na thought police, donc police y'ivyiyumviro. We ntabwo uri thought police, ntabwo uri umushikiranganji bw'ukuri, nshoboye kubesha birakuntu birandaba, ntavuze ukuri birandaba. Hariho kumbure ahandi hoja kundega mugabo ntuje kunkonfrontinga, ariko ngenda kubwire uri guconfusinga entre nuze ideology ingengabitekerezo zawe na verite. Ukuri kuri ahandi, ntabwo kuri muri iyo ngengabitekerezo zawe n'izo opinion zawe, ntazi iyo muza muzikura mugabo. Don't respect ton opinion. No, you didn't respect my opinion. Iyo urespecta opinion yanje, ntabwo ari kuntelefona kuri telefone yo muhira mu masaha ku mugoroba umbwira amanyanga unkankamira uvuga nonsense. Ntabwo wowe urespecta opinion y'abandi bantu. Uri umuntu sinzi ahantu wakuriye nko mu ishamba hari abadictateur gusa, aho hari nk'umugabo umwe avuga ijambo abandi bose bagakoma amashi. Ntabwo urabona ahantu hari demokrasi aho umuntu abivuga undi ati ivyo ntitubihuza ko mugabo you can continue talking. Ntabwo wowe urespectinga opinion yanje cyangwa opinion ya wundi muntu kiretse uwo muri ko murahuza. Je respecte ton opinion. No, tu mens kandi ndaja kubiprovinga uko dukomeza kino kiganiro. But ton opinion is totally mensongère. Koma wewe uri umuntu witonda umukozi w'Imana ukarespectinga opinion iri mensongère. Je personnellement umuntu avuga opinion mensongère no yemera no yubahiriza kwera ntazi ico nokora mugabo ntizi no respectinga. Wewe kuvuga uti nta opinion wawe I don't respect it mugabo ntacyo ufise ndabikoramo. Yo ni ikinyoma kabisa. You, en d'autres termes, you are against the current party on the power. Donc muri make umuntu wese ari against the current party, no kuvuga ngo wewe ngo uri contre le pouvoir en place. We no kuvuga umuntu wese ari contre le pouvoir en place, no kuvuga yuko atabavuze ukuri, no kuvuga yuko ari karabesha. Umuntu wese ari ku ruhande rwa guverinoma aba ari karavuga ukuri. You are such an idiot. Ukuri ntabwo kujana no kutubaha leta. You are totally bad. Narahunze, wewe ntiwahunze. Uri hano gusa uridagadura. But jewe nzi how I came to be a refugee. You have not been a refugee. Pacifica ntiyajya neza turi mu magume tugwaye kwashi. Yaragwaye kwashi, yarigeze agwara kwashi. Okay, iyo niyo bita victim mentality. Umuntu amaze mu gihugu imyaka 20 na afise ubwene gihugu bwa hano, yashoboye kuja ku university akayirangiza, akaronka akazi, akubaka inzu, uguma wita impunzi nkande. Ukene kuguma uri mu victime, guma victime. I don't care. Ube impunzi, ube mufungwa, ube muhimbiri, ube muja. Je ntibindaba. Jewe ndi condi ntanga ide zidahuye na gatoya na statut yanje. Izi ide nakuzitanga yaba nari umushinwa, yaba n'umwarabo, yaba n'umuhindi, yaba navuka Ingozi canke mu Kayanza, canke yaba naje nk'impunzi canke nk'umwarimu, yaba izi ni opinion. Kiraza ko mu confusinga your past yawe, uconfuse na opinion tukozatanga kuri current affairs. Mugabo iyo mentalite ya victimhood uyivaneho. Jewe I don't buy it. Nta nikimarira. Nube impunzi washaka bintwara iki, nube n'imfungwa bintwara iki, nube di n'importe quoi. Whatever you say, binyereka ko you are not really a Burundian. You are an opponent against the Burundian government. Urumva ari kuvuga ko ngo ibivuga byose vyerekana ko uri kugwanya leta ihari. Reka mbeke no kuza kwisigura eko ndiko ndayigwanya, so what? Bikuraba kwiki? Uri ambassadeur. Nubwo wayi ambassadeur mu Bubirigi, hariho ambassadeur ntayiraje uzomubaze. Mu Bubirigi hama abantu benshi cyane bari kubagwanya leta bariyo, uzobaze. Aba opposa bose ahubwo bari muri Belgique kandi ufite ambassade. Dude, wewe uri ukuntu kindebire pre. Wewe numva yuko wewe aho hagaze umusitwaye asanzwe tunganya le même right. Ico nagera kikwibutse ko tunganya uburenganzira bwa hano. Waje nk'impunzi, waje nka president, waje nk'umukinyi w'umupira, waje nk'umuchercheur, tufise same citizenship right muri kino gihugu. Ukumva yuko umuntu agwanya leta y'u Burundi atarakwiye kuvuga uhari uca umucecekesha. Niho mbona ko ufise ubwenge buke cyane, kuko nako ndakumenyesha ko mu bihugu harimo za ambassade en Europe, au Canada n'ahandi, aba opposa b'u Burundi barahari kandi ntacabagira. Wewe what are you gonna do about it?
What are you gonna do about it? Nothing at all. En d'autres termes. Donc, reka du closing a conversation kuko it looks like you are very annoyed. Ahumva ari kuva ko ndi annoyed. It's annoying, man. Don't you're annoying. N'ukuntu uvuga enda kubwire bwana. N'ukuntu uvuga wikwegura wirendura uri annoying. Dore yuko uravuga ndi mba annoyed. Sinze kura nabibona sije mbona telefone zahagaritse. Uri annoying we mu bintu uvuga kandi urabizi. Okay, comment bayikubwira. It's annoying surtout uhamagara umuntu umubwira uburofa ariko yikora ibintu by'iwiwe. Genda ukore gwawe. Totally, you are very annoyed. Annoyed, yes. Oh yeah, no. Nta opinion z'abantu wumva. No. Uba d'abord uravuga ko nk'ibyo wavuze ko Ndayishimiye agiye muri Congo for a personal business or person. No, he's the president. He's the African. Bo none nk'ivyo gumuyigaruka n'ubizunguruka ko gutego ni president yego ni African whatever nagende birandabase. Icya kabiri wavuze totally mensongère uvuga ngo abasede niba sinzi ukuntu ngo abadede ngo bakora for their person. No, uri gusubira mu vya bindi uvuze never n'abadede nico kimwe uri gusubira mu meme question wabuze ikintu vuga umusika kuri video muri Congo namubwiye nti iyo video yo muri ko tuyumvikanye ko yihoze genda urabe ibindi twumvikana ko kataragiye twumvikana ko ronde undi muntu wumviriza c'est très bien je nta muntu ko ndingiye ngo nuze kunyumviriza mugabo nta kuntu ushaka kunkonvince ngo mpavangara kuvuga kubera opinion zitandukanye. Mensonge ya kabiri ni ukuvuga ko why did they go to Congo? Iyo ni yakabicanye ni ya mbere ko n'ubwa mbere bavuze ngo bagiye kuri geni yabo nango why did they go to Congo wumva uri kuruta ko wisubiramo afite nonje ntangura gutangura kubona umuntu afite low IQ ntabazi n'ukuntu yorganiza ivyumviro ku buryo ava kuri kimaja ku kindi. Personnellement mpamagaye umuntu kuri deba nk'iyi esito umuntu azi ko nkunze gukunda ibintu by'amadeba no gusemerera nagomba kuba nanditse ama point tujya kuvuga nako ku buryo ngenda methodically ntabwo ugenda urajuragika nkuko umenga umuntu muri mivuye kuri ibigori get out of here. But the question is wabense yukwe. Bon, harimo ku questioninga ikintu no kubesha ivyo n'ibindi byose. I didn't record but today was really aggressive. Voilà, donc ni cha kintu iyo uvuze ku kintu cyo muri Congo niyo mpamvu naguhamagaye. Yeah. Voilà, donc aba bantu uvuze ku kintu cyo muri Congo uvuze ku kintu cyo muri Congo you are very aggressive. Hariye mpora ntukana gose nkarakarira ndabirabe nkarakarira never nkarakarira no ico ntacyo bitwaye uvuze kuri Congo that's too aggressive sishobora kuvyihanganira. Sinzi ikintu bariye muri Congo ntiwokimbaza mugabo nibaza ko ariho ibintu biri fishi binyegeje kumbure tuzobimenya mu minsi ariko reka tutegereze ukuntu bagira umujinya munini nguvuze kuri Congo. Eske Congo ni guci wanyu to start with? Muri kino gihugu waje hano, we know you, I have we have been in communication, we have been in a good relationship. Bon, nta relationship zari good murabanafiki abarundi mu benshi turabanafiki nta na relationships ntabwo nubwo unzi parallel uvuga ngo ariko noneho wataka igihugu. That's my question. Kuki wataka igihugu? Okay, bantu mwibana muzi ngo nwatati igihugu nahereye Ngozi nahereye Gatwe nahereye ku mupaka wo mu Gatumba natati igihugu ryari mvise arumengana gute tumaze gufata intara zingahe hapfuye abantu bangahe igisoga catabaye ryari ndiko natati igihugu wene ico gihugu nacatatse kuva ryari mu abantu jewe sinzi no gukoresha nonchako nagiye kwata igihugu nkoresheje arme nkuye he epinda kwaze bwana igihe CNDD-FDD ataka uburundi literarma yari attack warasemereye igihe FNL ina sinzi n'undi mugambwe wari Nyambari Florina zari muri maki ziko zataka Burundi warasemereye kwere kumva ko Burundi buri inatakable kiyagiye washobora kubwataka ntuvuge ariko kandi uyu muntu semerera natatse Burundi koma natatse Burundi ryari nabuteye ryari ico gitoro cabaye ryari mwacu aba bantu ambassadeur uhagaze voilà na mwaje none uri ambassadeur uri ambassadeur kugira ngo utangwe kuvuga ngo natatse igihugu ucuranda imitsi kigaza hiyo kaza aribwo nahunze bo none wowe wahunze Burundi ugaca ubudefanda nimba ubona ko Burundi ari paradizo nimba umeze neza hano uri kuri akora iki turafame yawe ugende Burundi ukora ivyo bintu vyawe naka kagazo ni kumva kugira ngo abantu bavuge ivyo ushaka gusa mu wundi wacu bironka your dream comes true uragenda mu Burundi nta muntu aja kuri YouTube ngo avuge ibimvuga
you will be fine, you will be happy, you will be in heaven. Sinzi gituma bangaha ugashaka kunezerwa nirahajya hano na liberté hano mu gashaka yuko dictature y'Uburundi komeza n'abantu bari hanze baca basumeta kuri dictature yo mu Burundi. Niba ushima mu Burundi ko bumeze subira mu Burundi genda. Washaka kumara imyaka iyi yose sende mazaza imyaka 20 twara uri hano ntusubirayo ukamuvuga ngo nituko critique sende David ngo ni mwijuru. You know, hano ndi impunzi ariko ye mu citizen ariko ibyanjye byose Imana ya Abrahamu we. Urumva ubwo bunafiki Imana ya Abrahamu nico kituma kandi uyu muntu yitwa umupastor bo usibye ko nibaza ko ata eglise afise ya preaching amonaza ko just ari zina yimaditse ko iyo mashamba yo muri Kongo mugabo dantureka Imana ya Abrahamu we yize gukora iki muri bino bintu. Donc ni ahantu usanga aba bantu kuvuga nabo usanga wamenetse umutwe mu vyukuri je benshi cyane. Bo abananda mubagije none ko uvuga ngo Burundi bumeze neza wowe ukabura impunzi hari abantu wumva baba Canadien baba France bari hano baje nk'impunzi acambwa ngo benshi cyane iyo ro ni malhonnêteté intellectuelle cyo kana intérêt ufise nta bantu baba Canadien ba France baba b'impunzi babaho bo sinumva bo benshi cyane uri kuravuga baba Canadien bari mu kino gihugu you are lying. Dufise South Africans bo South Africans na kubaje Canadian South African story yaho ndayizi narahabaye aba Africanese babonye Mandela gifashe beshi bakivamo no mu nyuma zaho mugo kandi cyanabaza none aba South African bavuye muri South Africa baje baravuga ko ari paradizo bagenda bavuga ngo South Africa ni paradizo twayivuyemo barakritika aba South African n'abakritika biro muri South Africa abazungu dimo bashitse hano. We have a Canadian you are lying ntaba Canadian bigeze baza nk'impunzi bakora iki ntaba Canadian bari hano nk'impunzi. Okay, no, that's a lie. Ntaba Canadian bari mu kino gihugu nk'impunzi. Show you Canadians. No, you're lying. Bo none cyo ndamubaza South African ko ndabizi eske baravuga ko nabo barahunze nkuko nahunze. So it's not a paradise. Kubera ki none muvuga ngo ni paradise ni mwangu not a paradise wambwiye ko mu Burundi amahora arijya nawe mugabo ngo it's not a paradise kandi warahunze wowe uri impunzi ushaka kudefanda igihugu wahunze koma. Bari paradise. Okay, ntabwo ari paradizo. Très bien. Nivyo namandiko ndavuga sinubwo gituma bikontrediza. Abana bafite low IQ nto cyane. Wewe ubamenya gute? You are inspired by wrong people. Wewe ubamenya gute uri hano muri bo ico rage hakimbabaza iyo numvise umuntu ansuzuguye ngo you are inspired by wrong people ngo je nashobora guformera ide yiwanje. Navukiye surtout bigakogwa n'umuntu w'indebire nk'uyu ico gihe ngenda mera umushatsi umuntu yagwesi dimwe comment dirais-je anéglige intelligence yanje ari umuntu adafise ikintu nakimashoboye nje ngira umujinyo komeye cyane. Inspired by whom iyi chano nije nayifashe ku ruhande rw'uwanje nidombokeza ndayikora abantu benshi baratangaye how did you come to do this? It's my thing, it's my baby nje tumavuga nshaka ko what I gonna do about it. Kibati. Okay. Muri commune Kabarore pour le moment. Bo ubu naho atanguye kwisigura kwa Umurundi ko yavukiye muri commune runaka ivyo bintu nta muntu abibajeje nta nico bindaba iyo wavukiye birakuraba je nta bintu vya regionalisme mademo iyo wavukiye ni kazi yako mugabo kubera afise ibintu yiyotsa yamari karisigura genda Umurundi navukiye hatanga biography I don't care about that nta nico bihuriye n'ivyo je n'abandi ko ndakora ko mvukira ushaka ico ntibindaba nereka ko utari Umurundi kundusha reka nkubwire bo Umurundi gusumvya ubundi nkiyumva nk'ivyo ko wiyotsa kutari Umurundi ivyo birakuraba jewe ubu Umurundi ubu nzayirwa umunyarwanda naco bindaba ko James abagenzi b'abarundi b'abanyarwanda bazayirwa baba Cameroon baba Filipino baba Shinwa bahindi icuri cyo cyose je nikindaba ivyo byo kwa wisigura ngo Umurundi genda Umurundi Umurundi kunsumvya iyo ni insecurity ugena na security kiri kuningana uri muri twaravyumvise end of story tukasuye kugenda urisigura navukiye muri Kabarore commune runaka nizahana orose turazi kuri Umurundi nta numarikira ko kese na kuri Umurundi kugenda urisigura ngo Umurundi donc ivyo vyekana insecurity mitagira kungana national insecurity noneho unfortunately wewe wari kwidagadura Burundi uri kwidagadura wewe ntuzi intambara yabaye Burundi. That's the first point. Ntuzi intambara yabaye wewe ntabwo wabaye impunzi d'abord ariko yewe nabaye impunzi donc hari ibyo uvuga with no sense bidafise sense kabisa kuko utazi ubuzima buri Burundi
uyu muntu ntabwo wabaye i Burundi, we ntabwo n'ukuri ntabwo ndusha kuba i Burundi, we wavuze kwanza yuko wari mu Rwanda, wari mu Rwanda nyuma kumbure genocide ibaye uri kwitira mu Burundi, nyuma uraza hano, we ntabwo ndusha kuba umurundi, ushimuze tuvuge intara zose ziri mu Burundi, duce imigani y'ikirundi, hanyuma tuvuge amazina y'abantu bagiye batwara Burundi, tujye kwa ministre bakoze bara Burundi, ushake tujye mu migani y'ikirundi, wewe mu by'ukuri ivyo kuvuga ngo Burundi ntabwo nzi ngo urabundusha, ico norahira nta Burundi ndusha, Burundi ubwumva ku radio, Burundi ubwumva ku munwa, warabuhonyoyemo ICL mugabo norahira nta Burundi undusha, uri kuranyirata ko gusa mugabo bitwaye iki? Dufate kundusha Burundi, nimba ndusha imyaka 10 urandusha Burundi of course, ko ntanze kuvuka, so what? Kira noneho nta Burundi ndushana urabizi. Donc je mpungira mu Rwanda, none mvuze Burundi, mpungiye mu Rwanda, later on I found myself. Bo none wumva we ko wari kurahunga uri mu Rwanda, wumva Uburundi wabumenye gute? Ariko wewe wizi Burundi, Uburundi buragusomesha, bugukora ibintu byose, yego bank nawe wisanga ariko with skills, ariko ntabwo naje ndi illettré. Ivyo nta muntu abikubajije, okay, nta muntu akwaje kwaje uri illettré, iyo ni insécurité encore ufise, ibintu turi muri débat, nta muntu ugira mbaza ngo wizi biki, je ndashima hari abantu benshi tuko tuvugana kuri YouTube, nta muntu ugira mbaza ngo wizi biki, abantu tuvugana mu biganiro bisa nta muntu ugira mbaza ngo wizi biki, mugabo all of a sudden urugize insécurité y'ivyo wize, ufise insécurité y'u Burundi yaho wavukiye, ufise insécurité yaho wize, umuntu atabikoje nabike, nta bintu nabenje nigamwe ngo wizi biki, nta naho bihuriye. Hari abantu batize n'ibintu byinshi basi byumve bihambaye, hari n'abantu babize ibintu bitandukanye, je nize engineering mugabo nako niko ndavuga ibintu bya politique cyangwa sociale, ivyo kwiga nibiki ivyo twabivuga undi munsi uri kurarondeza akazi, mugabo nta muntu akubaje ngo wize biki, mugabo voilà, you have to express yourself. Iyo ni weakness itagira ukungana, iyo ni insecurity itagira ukungana. I have skills, not fise my academic performances. Nta muntu akubajije, sinzi ko ufite degree yo umva ngo nzi ko ufise degree ya hariya na hariya, degree ko mufitiye Harvard, go mufitiye yo muri France, go mufitiye yo muri Kenya. Okay, reka ino video ndageze hano kumba naja kugira partie 2 na partie 3 niyo byaba ngombwa, muko mugira umunsi mwiza mwese. Bye bye.